iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure. Mwe mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya, ku mugabane wa Aziya mu bihugu bitandukanye vyo mu Barabu, abari irya nino muri Afrika, South Africa, Kenya, Zambia, Uganda, mu bihugu vy'ibibanyi mu burengero muri Kongo, mu buraruko mu Rwanda, mu buseruko muri Tanzania, abadukurikirana muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone. Hama uraca ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire mu gisata ca politike mu Kigobe, mu nama nshingamateka irongowe n'umukuru w'inama nshingamateka Grace Ndabirabe, akaba yakoranye n'abashingamateka bagize umugwi w'abashingamateka 32 bava mu mugambwe CNL, ngo boba barakoranye na Leopoldo Hakizimana bagaca bemeza ko agomba gusubirira uyu Agathon Rwasa. Inama nshingamateka niyo yagenye ko Agathon Rwasa akurwa ku burongozi bw'abashingamateka b'umugambwe CNL. Mu mugambwe CNL tubibutse ko uyu Leopold Hakizimana afatanyije na Nestori Girukwishaka n'abandi bashinga amateka bashika ku 10 aribo baciye bagumuka baca bavuga ko Agathon Rwasa bagomba kumukura. Uyu Leopold Hakizimana akaba yari yizigiye ko ariwe yagomba guhabwa umugambwe wa CNL, ariko vyaheze umugambwe wa CNL batawumuhaye bawuha Nestor Girukwishaka. Ivyo vyari vyarateguriwe mu mugambwe CNDD-FDD. Umugambwe CNDD-FDD niwo ugomba gutembagaza no gusambura inzego z'umugambwe CNL, aho rero bari baciye bumvikana amahera, abandi bumvikana ibibanza bagomba kuza barahabwa ubwo bagomba kwemera ko umugambwe wa CNL usambuka, bakawaka Agathon Rwasa bakamukura mu burongozi bw'uyu mugambwe. Ivyo vyose vyarabaye, hama rero abamwe bari bemerewe ivyo bibanza, wari imbere yagomba guhabwa ikibanza co gusubirira Agathon Rwasa yari Leopold Hakizimana. Leopold Hakizimana mu nyuma yaje gutungurwa asanga umugambwe CNL uhawe Nestor Girukwishaka giturumbuka. Nestor Girukwishaka ntago ari we yari yagenwe ko azosubirira Agathon Rwasa mu ntango, ahubwo hari hagenwe uyu Leopold Hakizimana ko ari we yagomba guhabwa uyu mugambwe. Ngo vyoba vyaramushavuje cane. Mu kumushavuza rero nibwo baciye basubira muri CNDD-FDD kwa Colonel Reveriyano Ndikuriyo, bamwereka ko ivyo bumvikanye atari vyo baciye bashira mu ngiro. Mu kumwereka ico kibazo rero nibwo bamubwiye ko agomba gutuza ko ikibanza ce bamwemereye bazomushakira ikindi kibanza. Imvo zatumye batamushira mu kibanza co kuba umukuru w'umugambwe CNL ngo nuko babona ko bashobora nawe kuzoja baramuha amabwirizwa ntace ayakurikiza. Babona ko rero bagomba gushira ko umuntu yumvikana na Varisito Ndayishimiye, baca bagena ko Nestor Girukwishaka akomoka muri komine Giheta, intara ya Gitega, ari naho umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye akomoka. Ivyo vyose rero biriko biragenda biba muri uyu mugambwe CNL, ngo bikaba ari ivyateguwe n'umugambwe CNDD-FDD.
ngo uyu rero Leopoldo Hakizimana mu kumushumbusha canke mu kumuha agahembo bamuhembye ko agomba gusubirira Agathon mu bashingamateka ba CNL mu nama nshingamateka. Umugwi w'abantu bashika kuri 32 nibo bagomba guhagararirwa na Leopoldo Hakizimana, ngo biboneka ko ivyo vyose ari ubugambanyi, byose vyateguwe n'umugambwe CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi. Agathon barashaka kumurundura burundu bakamuvana mu mugambwe wa CNL kugira ngo atazoronka ukungene ashobora no gusubira kwiyamamaza. Leopoldo Hakizimana nawe yarazi ko ari we azotwara umugambwe, bico umugambwe akaba ari we uzohitamwo akaja kuwuserukira mu matora yasubiriye Agathon, ariko ngo vyaciye binyura mu bugambanyi bwa CNDD-FDD. CNDD-FDD itegeka ko Nestor Girukishaka nyine ava hamwe n'umukuru w'igihugu ari we muntu wo kwizigira ko bazoha amategeko canke amabwiriza agomba gukurikizwa mu mugambwe CNL, agaca yashira mu ngiro. Ku mushingamateka Agathon we biraboneka ko ariko arakurwa muri politiki, ariko aregezwayo. Inyankamugayo za CNL zo zoba zibivuga ko iki ivyaraye bibaye ica bikoze. Abo banyapolitike batandukanye bo bakaba bavuga ko igenwa rya Leopoldo Hakizimana ryoba ryahonyanze amategeko y'umugambwe CNL, ngo igenwa ry'abo banyapolitike ntago ryivangwamo n'inama nshingamateka ko ari bo batora uwugomba guhagararira umugwi w'abashingamateka. Biboneka ko rero ivyo vyakozwe na Gerard Ndabirabe, agaca yemeza ko uyu Leopoldo Hakizimana ari we atwara abashingamateka b'umugambwe CNL, ngo vyoba bihonyanga amategeko y'inama nshingamateka n'amabwirizwa ariko agenga igihugu cacu c'u Burundi. Bavuga ko rero inama nshingamateka atariyo yokabaye ija kugena umukuru w'umugambwe canke ngo igene uwuzotwara abazova muri uyo mugambwe. Ivyo vyose ngo biboneka ko ari ukugira ngo babandanye birukana Agathon mu bashingamateka, ahantu hose bamukumire, bamufatire inzira, bamupfungire amazi n'umuriro. Inyankamugayo za CNL zo ziravuga ko ibiriko biragenda bikorwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD ariyo yayandi bitazohava biguma uko nguko, kuko ng'ivyo bariko baragira ngaho muri ubu butegetsi, inyankamugayo n'ubundi zitazokwama ziva inyuma ya Agathon, kuko ngo zimukunda kandi zizi politike n'ivyinyegeje inyuma ukungene umugambwe uriko uracibwamwo ivyo bice. Ivyo vyose rero bikaboneka ko ari abategetsi ba CNDD-FDD bari gutegura ukungene bashobora kwirukana Agathon. Agathon we kuri ubu aracari mu gacereri, naho mu nama nshingamateka mu Kigobe yumvise ivyo vyavuzwe aca avuga ko atemeranya n'ivyaciye bimushikira canke ivyakozwe n'abo bashingamateka. Biboneka ko ngo boba baragumutse, ari muri bamwe bagumutse bakagumura n'abandi. Abamuri inyuma bo baracari kumwe. Inyankamugayo zikunda Agathon zizi ukungene yazihurije hamwe, kandi zikaba zizi ukungene yibwe amatora n'ukungene CNDD-FDD bariko bashaka kumwirukana, kumwigiza ku ruhande. Ivyo vyose ngo ntago bazokwigera bamuva inyuma.
kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dushikiriza bikazoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa.